uno munsi turi kwa gatanu ejo buca ufise mega ufise ikintu ufise concert mu Bubiligi niho turi pour le moment sinigeze mvuga n'igihugu turimo turi Bruxelles turi mu Bubiligi concert yejo iteguriye gute Fizo ema witeze ko izoba ari fire nka Paris canke ko sanze tuzi ko mu Bubiligi ari nko ni province canke ni nka n'ahantu hari abarundi benshi ariyo diaspora ikomeye iske umunsi w'ejo witeguriye gute arashaka kuba abarundi benshi ntibaze tuze turavugisha ukuri arashaka kuba hari abarundi benshi ntibaze kuko pari imisanzwe ndibaza ko warabaye surprise ubwo twari twiteze abantu bangana kujya peut-être ko ntibari bake bari abantu benshi bien sûr bari benshi bon ukuntu je ndi bon jewe n'umusirikare urumva donc iyo rukambi ndaja kuri terre ndazi ko abartiste benshi bakeneye promotion turakeneye promotion niniya dufise n'amaradio mbwa nkatugirira promotion comme il se doit ce qui est dommage urumva kuko bido ntakubesha tu sais pourquoi les artistes bava hanze baza gukora ama concert Burundi tu sais pourquoi baza c'est parce que tubagirira promotion c'est parce que les animateurs babagira promotion on juge pas abandi ariko nshaka ndakubaze nk'abantu baba bakora ibintu wonyine ba créer ibintu pour créer le buzz we nk'artiste kandi ufite experience y'imyaka myinshi ico kintu wo ukibona gute ni nka message utanga ku jewe sinshobora kubavugira kuko nibo baba bazi igituma babigira ariko jewe ikintu kimwe nizera mu bikorwa tout simplement ati bakora je nizera mu bikorwa parce que bashobora gukora base ugasanga uri maramaje niyo base yiwawe hari abandi bakora base parce qu'il y a quelque chose qui ariyo content igiye gusohoka cyangwa igitiva hari n'abandi bakora base juste babavuge bagirene ok barakuvuze qu'est-ce que ça te rapporte bikuzani iki hari faranga winjize mu mfuko ok tu voulais qu'on parle de toi et tout ok on a parlé de toi et alors est-ce que hari amafaranga yinjiye mu mfuko je mbona yuko ari ubugugu tout simplement n'ubugugu il faut travailler ati avuga ibikorwa il faut gukora gira ayo mabeze uri kurakora apara kugira amabeze atanga amafaranga ya kwinjiriza so turi muhira tuba turi umugore n'umugabo ikitusa ubuzima burabandanya umugore n'umugabo ikitusa turi ku kazi tuba turi ku kazi afite n'ibintu bibiri biri different umugabo kandi umuntu akabimenya mu mutwe akabishira mu mutwe akabati ngaha turi ku kazi ngani turi muhira kuko nta mapenzi tuzana ku kazi by'amapenzi yawe Ndibuka ati Max avuga ati wewe ati uri Buraya unakula kuku kwa mkenge yeye kiri mu Burundi eskiye ivuga inzigo cyari envie no ubigenda ni envie kandi Nuwa nakubesha je ndibuka hari mistari naririmba ari mu ndirimbo yaye kya tarimba yari wanajeshi itwa Karatata hari ivyo naririmba ofete kwari ivyifuzo byari vyifuzo yari nk'amasengesho kandi ivyo naririmbye vyaciye bishika bari vyiza kwatura voilà kwatura hajya watuye ikintu bivana na belief yiwa bivana no kwizera kwiwa nero munizeye ko nshaka kuririmba nka Fariaz iyo shaka kubaho ikintu cyose kirashoboka ikintu cyose écoute ça moi je crois en Dieu kandi ico savye cyose Imana irakiguha mugabo ça dépend no kuntu gisavye bon ne voyez ko yari beef mugabo beef yo gukora kusukumana yo kwerekana ati nani mukali kandi yo beef jewe no sabaye kwibandanya apana beef inzigo oya zike ni beef zinzigo
hari bifu z'inzigo kandi nizo zuzu inzigo iratuzuriyemo twebwe abasani b'i Burundi dufise inzigo yakazikira kuwa number 1 c'est bien ukuwe number 1 mugabo n'abandi ububahirize urumva kuwa numero 1 c'est bien abandi ntubacinyize abandi ntugende kubavuga nabi abandi ntugende kubera ngo ujyanye tuvuga rumwe iryo dirise shwa kuri mu kandi ari wabishoboye urumva ni yanzigo et avec ça on va pas avancer niwe habuze ikigira ngo hari nk'izi beef zisanzwe zihari inzara abantu barashonje cyane no sérieusement iyo musha muri profitamo no iyo beef kugira ngo mukreye ko ndibaza ko ndiko ndabubwira turafise inzigo tout simplement abantu baca bakreye mu mitima yabo tu t'imagines kugeza aho umuntu abonye aho wica adashobora no kuza kukuramuza akaca kwepa akaca genda handi kivedere yuko ashobora no gushira mu isumu kubera upfe kora nawe ujya muntu shaka kumukura hajya umukura hajya mu nzira yahe mu nzira nziza cyangwa mu nzira mbi kora